limits. God knows things, double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Ubuntu, 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 ubuntu bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, babantu bafise agatima koko, mana ngwino utabare, mana ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise agatima koko. Mama, ndi umwana muto, ngiye kukwereka icyo gukora. Ubuntu, 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 ubuntu bwagiye, urukundo wagiye, impuhwe zagiye, babantu bafise agatima koko, mana ngwino utabare, mana ngwino utabare, hari abantu waremanye ubuntu, ubu bafise. Berize, ugiye mwana nje kugira inama. Urazi ko wari warahunze, jemo nawe usubirayo kubera ibisaka vyimbwa vyamaze gusha, ibara rigira rigwa. Mama, nivyo nari narahunze, mugabo nasanze atari uwo muti. Kubandanya ninyegeza bisa nkuko ndiko ndatanga ikimenyetso cerekana ko arije nakoze icaha. Rimwe na rimwe nasanze umuti w'ikibazo atari ukugihunga, ahubwo umuti w'ikibazo nukwemera ugahangana naco. Uyu mukino wondekere. Carmel, wumva gute? ubona ntakize rero ni sawa. Imana ishimwe. Nzikunda nagize ubwoba, gusa amasengesho usenga warayambivyemo. Uzikunda gusengera nukuri nariyirije, aziko nta nda bimenyereye. Mugabo Imana ishimwe ko byagenze neza. Ela, Imana yacu niyo kwizera. Nta duca mu bihe bikomeye. Burya Imana ni nyinshi muri byose.
biratugora nk'abana b'abantu kwiyakira, ariko no mu bikomeye no mu nzira zirimwo amahwa burya Imana ibiduhetse ku mugongo wayo. Ubwo rero naho bitugora twari dukwiye gushima Imana muri byose. hari akantu rero naganje gutora muri ville kandi sinteba sinzi ko ushobora kuzigarana wenyine. Ela by'ukuri ugende wumva utekanye amahoro, urabona yuko asa n'uri karakira kandi ntihagira akantu nkenera. Urabona ko mfise umuganga nyitayeho cane ntareka kukamfasha. Ikindi naco ko wangaburiye bakaba banteye umuti, ibisigaye numva ari bisanzwe. Hagize ako nkenera simbura uwo mpamagara. Rero ugende wumva utekanye kandi wumve ko ari amahoro. Gusa simpenkeshanya kubashimira. Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Amen. Yego, amen. Ndagere witeho. Sawa nawe gira urugendo rwiza ugaruka amahoro. Yo biraryoshe cyane. Witeho rero kangende muri ville. Merci. Mu kanya gato ndagarutse. Amen. Trésor, amafaranga yanyu mwayabonye? Mbe Frank we wari hehe? Frank hari ibyo agiye kurondera bisa kudufasha muri ino mission. Nkinidiri n'abantu babiri hagaca haza umuntu umwe. Ibi sivyo bitangura kuzana urusaku. Mabuja reka kugira ubwoba, twebwe tuba professionnel dukora ivyo tuzi. Umviriza rero ndababwira, mugende muri bijye bitaro nababwiye, mwinjire muri iryo shambe abariyo mu mwicira. Mugerageze ntihagire umuntu numwe amenya nico mugiye gukora. Mugende mwambaye impuzu nk'iz'abantu bagiye gusuhuza kandi izo mpuzu z'ububandi. Turumvikanye? Hama idiri muyikora neza nkuko nabibabwiye. Bikaramuka bimenyekanye ko ari je ndabirimo. Ndabafite tamwese n'umuryango wanyu. Mabuja we twizire gusa. Aka kazi tugakoze igihe kirekire. Ivyo turimo turabizi. Sawa, mugende mube maso. Nukuri mukanshira hasi. Turashirana hasi. Je sindi umwana uzobaza abantu banze. Hama ko kijanye n'amafaranga yasigaye. Mwe muhejeje idiri, uce mu telefone ndabura aho duhurira. Sawa? Sawa. Nizere ko mutaza kunshira hasi. Namahoro gamuntu. Namahoro. Ndabona mwaje gusuhuza. Yego, niko dusanzwe tuje gusuhuza asinziriye. Karumire rimwe wacu. Icarano n'umurindire yikangure.
vyari vyo muganga ariko nari nje imbokoboko reka nsimbe gatonya kuri alimentation ngira utwo ndamuzaniye ari naho twahurirana yikanguye. Okay. Ubuntu, 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 ubuntu bwagiye, urukundo rwagiye, n'abantu bavuga havuye umuntu nawe nyine ambwiye ko ari mwene wabo na Carmel. Mwene wabo na Carmel? Muganga, ibintu birateye amakenga. Carmel nta mwene wabo afise. Ushaka kumbwira umuntu yarameze gute? Umudekrive neza. Yarameze gute? Yari yambaye gute? Mbwira ndagusabye. Yari umuhungu avyibusha ariko atavyibusha cyane. Afise ubwanwa bwinshi. Yambaye ipantaro jeans yirabura n'ishati irimo blanche na noir na fime mu ruhanga. Igihe twako turaza mu bitaro twabonye umuntu ahagaze hanze kandi ateye amakenga. Turiko turinjira tubona undi asohotse kandi yihuta cyane. Twanahagaze turanabaraba batubonye tubona baravudutse barirutse. Muganga awe ntakanumva ibintu biteye amakenga. Kaina, no time to lose. Ndabona hari ikintu girisha controle hamwe umugwayi atahe muhira agende kugwarira muhira. Ikindi naco nataha muhiri wiwe ataha muhiri wanje tuvyirukangemo turabikira inyuma y'ibi bintu. Nyarutse nuko ndabusaba nyarutse. Urazi atarako gatira sinziriye ubundi Carmel ameze neza kandi nako gatiro si kabi. Ni ikimenyetso ciza ku muntu yari amaze igihe kirekire ari mu stress. Ni ikimenyetso ciza cerekana ko ariko aratora mitende. Reka ahubwo ndabafasha ndabagirire controle ko ibintu bimeze uko mu mutahane. Nihagira igihinduka muzomugarukana canke muzontelefona. Jimmy, reka nkoreshe iyo controle. Nyakubahwa, umwicanyi n'uriya nyene yambitse amakofero. Muvyena amahoro. Hama turabajije umutekano. Iyi ni manda dameni. Tuzanywe no gufata umukobwa wawe ucaha yagirizwa c'ubwicanyi. Ibisigaye muraza kubimenyera imbere y'ubutungane. Mushireko minote.
ukagwana n'abajeje umutekano. ntekanye cyane kubera ujya mu Gesera ari mu gasho. Carmel, nijuru hari Imana ihoza amarira ikavura ibikomere twatewe n'abasi tubana n'abantu batifuza kutubona dutera imbere, abantu b'intagondwa naho wosemerera gute ngo bahebe ishyari n'inzigo baguma bagamitse amadusi kuko bafise agatima koko. Ariko burya igiti kirashobora gukurira mu babaje, umwasi naho yo gucereza gute gushika mu mugisha wawe, ariko ntashobora kuzibira umugambi w'Imana. Carmel, Kenti mushiki wawe yaragufitiye imigambi myiza cyane, burya yaraguteguriye surprise azo gukorera inyuma y'urubanza. Byose nari ndabizi, ijya kampani burya dukoreramo ni yiwe, yari yarateguye kuzoyikwegurira akayiguha comme surprise. Keina, ndukunda gushimira cyane ukuntu wabaye umwiziko mu kazi, ndanagushimira cyane ukuntu wambikiye ibanga, kuko sinifuza ko hogira umuntu amenya ko kampani ari iwanje. Hama ndashaka kumfasha guhinduza amadokimu, kuko ndifuza kuyigabira musaza wanje comme surprise. Hama nukuri reka nongere kandi ndagushimire, burya abantu turi hanze dukunda guhana n'abantu b'indyarya bakatubesha bakatujya amafaranga, ariko shaho iryo dolari wumva kugira umuntu arikoreye ko aba yarusha. Nukuri birababaje iyo uri kurasahurwa utuntu wabiriye akoye. Keina, nawe uragiye? Yego. Okay, ugira umunsi mwiza kandi mwakoze. Murakoze gushima. Turahatswe surprise, turahatswe guhomba. Imana igumugisha Kenti, urakoze gushima, ariko ku bwanje nakoze ibyo nategerezwa gukora. N'iki jambo rivuga ngo bumwizigirwa muri bike imbere ko umwizigirwa muri byinshi. Carmel ni umunyamahirwe cyane kuba gufise nka mushikiwe, burya hoteli imbere yoteza imbere abiwe n'igihugu camwibarutse. Erega si imiryango yose yibuka gufashanya. Keina, reka ndakwifuje gutunganya akazi, hanyuma njye ndarenze ko tubikorerako. Nubwo bitakunze byose twari twabihejeje, ndetse n'impapuro ndazifise. Carmel, sinoshobora kukujyaruka ngo nuko yapfuye. Akira dokima za kampani. Guhera uyu munsi, c'est vous le chef. Carmel, wihangane ku byakoye ko byose.
burya nanje urya munsi baca bantu mu yindi state nyuma yaho ndatakaza na phone ivyo telefone sinavyitayeho cause I was so busy ariko maze kwezi ivyo nari ndimo naciye ndondera telefone nuguriye WhatsApp nasanzemwo amapere menshi ama message menshi y'amakuru mabi maze kwezi ivyo nari ndimo niko guca mbonamwo narya amakuru mabi bicaye bangombwa ko ndondera Keina nihuse nca ndamurangira hakora amafaranga kugira bikunde mu mushingurana iteko muhisi. Kenti mwana wa mama, ndagushimira cyane kandi ndashima vy'imvamutima. Hanyuma ibyabaye navyo byarabaye, nta kundi nariyakiriye nubwo biba bitoroshe kubura uwawe ukabura uwo wakunda ndetse ukabura n'uwo utari bwabonesha amaso. Yabaye situation yarigoye yangoye cyane kwakira, ariko uko biri kose no kuvyakira kuko nibwo bugombe bw'Imana. Gusa ndasubiye kugushimira ingene wambaye hafi igihe nari ngwaje madame, ntaco utakoze. Warakoze ivyari bishoboka vyose, warakoze ivyo warushoye vyose. Ugiye munsi birinda biba nuko bambwiye kurondera umuti mu buryo bwa gihutihuti, maze kukurondera ndakubura. Ariko kandi iyo ntacikiza ntacifasha, nibaza yuko ari byo vyari vyanditswe, kuko kubaho tubihabwa n'Imana. Kandi niguhamagaye burya ntawiha, kandi nihamagaye umuntu burya ntawuharira. Rero nta kundi, gusa mwarakoze cane, amaziko yagenze neza ndetse n'ibindi byose nukuri ntaco nigeze ndakuburana. Hama kubijanye navyo n'ubwo rubanza wakoze kuntera iteka, kuko umubabaro nari ndimo nkaza numva ngo nawe ariwe mfise ugiye gukora mariage na dote, ntihagire ikintu na kimwe ushobora kubonesha amaso, kari kuba agahinda kiyongeye mu kandi. Kubabona rero vyandemesheje cane, kandi Imana ibanzigamire. Niwe mbona nkurukiza rwanje, niwe mbona nkurukiza mu muryango. Imana ibandanye kukunzigamira. Carmen, Imana burya Imana nawe biguhaye. Kandi ikindi naco igituma ubona twazanye na fiancé wanje niko twaje gukuremesha. Kandi yubwe ko twavuze ko urubanza rwacu rwa dote rutegerezwa kubera mu Burundi. Hari nico utazi, inyuma y'urubanza ndakufitiye surprise nziza cyane, nizera ko izo guhindura ubuzima. Wow, thank you. Keina, uri umukobwa w'intwari, uri intangarugero, ndetse umbere ikimenyetso c'ivyiza. Nitwavuga ko mw'isi hariho abantu babi, hariho indyarya, hariho inkozi z'ibibi, ntitwibagire kuvuga nuko hakiriho n'abantu beza Imana icibikiye. Numva umengo ni nk'indoto, kuvyemera no kuvyakira byari kungora cane, ariko nanje nibutse yuko umunsi ashikari yabimbwiye, ambwira ko mfitiye surprise, ariko sinamenye yariyo. Sister Keina, umwanya umwe ndanezerewe, ariko kandi hari n'ikimbabaje kubona umuntu nka Kenti yari yipfuza kubona iterambere ryanje, hanyuma agakora n'ibishoboka byose kugira ngo aringezeko, ariko akacapfa atabonye ingene mba mw'iryo terambere.
madamu Yvette muti mwari mwifuza ko tubafasha iki? Nukuri shefu, ku by'ukuri jewe ikintu cyatumye ninjira ngaha mu biro vyawe, nukuri maze iminsi numva mu mutima hari indi hagize cyane. Narizanye nuko gusaba imbabazi, nukuri umbabarire cyane, umpangaze ku bintu byabaye. Cyagiye mwasaba wenda batize amafaranga, nukuri mumbabarire, naritwaye nuko bidakwiye, mbere ndabashyira ko n'isoni, nukuri mumbabarire cyane. Ku by'ukuri Imana niyo ibigira ikabigirura. Uno munsi muri shefu wanje hano, mbere nimwebwe mubazwa iyi kampani, nukuri ndakwinginze ungirira imbabazi, nturaba akabi kanje, ariko ungirira ikigomba, umpangaze ngume mu kazi. Abana banje nabajanye ku mashuri azimvye, mu gihe nabona kiriko ndakora hano, ndabona yuko ubuzima bw'abana banje kwishura ivyo babihagaze. Nukuri ndakwinginze ungirira imbabazi, umpangaze ngume mu kazi, uzobukoze. Yvette, burya aho byiriwe siho birara, kandi aho biraye siho byirirwa. Undi navuze ngo aho turi hari abandi, natwe tuzokwigendera. Intebe nicaye kuno munsi hari abandi bantu bigeze kuyicarako, kandi ninahava hari abandi bazoyicarako. Rero sindari kugira ngo ndakwirukane ngo nuko nabaye shefu canke mwene n'entreprise. Kimwe gusa nezerejwe nuko washoboye kurekonesa ikosa ryawe ukarisabira imbabazi. Nivyo aba by'ukuri usavye imbabazi zivuye ku mutima, canke nuko uzisavye nuko wirotruje ndi shefu wawe. Ariko ivyo vyose bisanzwe. Burya ubuzima n'urukino rurangira umuntu wese atsinzwe. Atsindwa gute? Ni cya gihe urupfu ruza rukamwaka imwemu yahumeka, agasigara yitwa ikiziga. Ico gihe abantu bose baca batangura kumutinya, ndetse nta nuwonezerwa kubona ikiziga naho coba cari ico umuntu akunda ngo akigumize mu nzaza ararabaraba. Aragitinya, ndetse baragenda bagashingura, bagahamba, umwe wese agataha. Uwo muntu akibagiranwa burundu nuko yigeze kubaho. Rero twari dukwiye kubaho nk'ingenzi, tuzi yuko umuntu wese arafise délai d'expiration canke garantie d'expiration. Ino si tuzoyivamo. Sindazi gusavye ngo ngume mu kazi gusa, mu by'ukuri ndazi gusavye maze igihe nirimbura. By'ukuri naragaye akabi nakoze, kandi nukuri sinzona bisubira. Ubu najewe ngiye kuba ku rutonde rwiza nk'abandi. Aka gatima koko kajane na sekibi, ahubwo shefu uwabaye mwiza bamutima. Nakuntu ka shefu ubona barakumvise mutoyi wanje amaze igihe kirekire ashomereye muhira, buri kimwe cose ari jewe. Nakuntu ubona baragashefu ukaraba ahantu umushiriramwo ukamumpagatirizamo, erega wowe ukoze umumera akabanza nawe aronka akazi hano. Yvette,
ibyo genda tuzobyiga ko hanyuma tuzoza tukubwire. Ugira akazi keza. Kan, mugenzi wa Namaki, hari icyo wifuza ko tugufasha? Chef, nari nje kubasaba imbabazi. Ku by'ukuri nasanze atamuntu akwiye gusuzugura uyundi muntu kubera ko atawuze jeho umuntu. Nibutse ukuntu wahangayitse ukaza kunsaba ubufasha, kandi naje nkabukwima. Nari ndabishoboye, nari nshoboye gukiza umwana wawe nkakiza nawe, nari nshoboye gukiza umwana wawe, nari nshoboye gukiza umugore wawe ndetse nkakiza n'umwana wawe, ariko byose nkabyirengagiza bikarangira bose babutse. Umugore wawe akitaba Imana ndetse n'umwana wawe. Sindakubesha, uko bukeye uko bwije ibyo bintu binjya mu mutima. uyu munsi uri shefu wanje. Ikibi cyose nakoze bivuze ngo nta kintu na kimwe kigeze kimara, ahubwo cankwegeye ukwicuza kurenze. Rero ntabyihweje, nsanga kuguma nzunguruka ngaha ntonda ku kazi ndakubona mu maso yanje. Nkaguma ndahamaramarira. Nabonye ibintu ntushobora kubikomeza. Avyiyumviriye ko mfata ingingo, mbona ko nkwiye guhagarika kano kazi. Ariko imbere yuko ngenda navuze ngo manze nzi ngaha, basi ndabasaba imbabazi, mumbabarire kuri buri kimwe cyose nabakoreye. Kumbure basi mfume ngenda mfe ngaha ayi umutima wanje utanciye urubanza. Ndabingenze mumbabarire, so mukoze. Eddie Kan, jewe narakubabariye. Nakubabariye kera utaranansaba n'imbabazi. Kuko kubika ishari inzigo mu mutima ntivyongarukanira umugore wanje nakunda, ndetse n'umwana wanje ntivyomugarukana. Rero akaba karabaye. Ariko Kan, hari ikintu kimukwiye guhindura, kandi si we wenyene, n'abandi bantu bose bameze nk'uko kwawe. Kubera ko abantu bubu batagifisa agatima runtu. Abantu barabaye nk'inyamaswa, bafisa agatima koko. Inzigo, ishari, urwanko rudafise naho rushingiye. Kwanka yuko bobona undi muntu ateye intambwe, kwanka ko bobona undi muntu ateye imbere, mu gihe ataco vyabahombesha. Erega aho hambere icyafashije abandi nuko bakorera mu bumwe, bakanezerererwa iterambere rya bagenzi babo. Kera abantu bagira ikibiri bakarimira hamwe bagacana abakozi. Aho hambere abantu barategura, umuntu agafata inkoko
canke inkangara akikorera akagemurira abandi, inshuti zikamenyana, abagenzi bakagenderanira. Umuntu agirwa n'abandi kuko nyamwigenda ko ntari miri menshi. Ubwo rero ukaba ushaka guheba akazi, iyo ni choice yawe, ariko ntugahebe ku bwa Jerry Carmel, ntugahebe ngo nubwo kuntinya, kuko umutima wanje n'amahoro, ndatekanye, kandi nta nico tuma ndakwirukana, kuko akazi kawe uri kugakora neza. Rero ni wagaheba, ntugahebe witwaje jewe. murakoze cyane. kumbure kuba mumbabariye, umutima wanje ugiye kugira amahoro. murakoze. Iki kirenge burya cari kije kikugana, niwe twatuje kuraba, kandi twashaka kuduha akanya kugira ngo tubanze tuganire. ndabaha akanya kandi musanze ngiye, musanze sohotse mfise iyonja kandi mfise ibintu ngira nje gukora vyihuta. Hanyuma ikindi naco, none nkaba amatelefone y'ubu abamariye iki? Kuri kimutampamagara kugira ngo mumbwire munyavize hakiri kare ndabarindire canke mpindure programme. Ariko rero nta kundi, nimumbaririre ngaha kandi muvunagure, kuko je ndiko ndihuta, hari ibintu ngiye kurondera kandi bikomeye cane vyongirira akamaro kurusha amaja mumugira mumbarire. Mama Berize, GM Films, Chronos Films, Double Fever without limits. GN Films, Good News Films, Double Fever without limits.